Uramaze kwicarana n'abajama canke n'abantu bakuze bagatangura kugereranya umuziki wa kera n'uwa kino gihe. Rimwe na rimwe nawe ukisangamo. Hari ababona ko umuziki wa kera ari wo wari ufise akanovera. Abandi nabo bati no kujana n'ibihe, umuziki w'ubu ni ushika kunyota. Uko biri kose biragoye ko abantu bahuriza ku nyishimwe. Mbega none umuziki woba warataye akanovera? Ntitugomba duca urubanza, ariko niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe no munsi. Mwiriwe cyane, ni Davi, nizere ko mumeze neza mwese. Umuririmbyi Tubice, umwe mu nararibonye z'abaririmbyi bo mu rungano rw'ubu, niwe yigeze kuvuga ati umuziki w'ubu usa n'uwapfuye. Uwundi muntu yandika ku rubuga X ati umuziki ndundi wishwe n'abanyamuziki ubwawo. We avuga ko umuziki w'ubu wataye akanovera, ngo nico gituma benshi bakicumviriza indirimbo z'abaririmbyi ba kera nka Canjo n'abandi. Ubuhinga bushasha bwo guhinyanyura umuziki hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi birorohereza abaririmbyi bubu. Pacifique Nzitonda, benshi bita Pasi, ari mu mugwi Etoile du Centre, niwe yavuze ko umuziki w'ubu wateye imbere ku bijanye no gutunganya amasanamu no kumenyekanisha. Pasi yabwiye BITV ko kera umuririmbyi asohoye indirimbo yategerezwa kuja ku maradiyo atanga umuziki wiwe ku isede kugira uvuzwe. Ubu naho ngo nta kindi bisaba atari kwerekana huri mu gutanga lien. Prosper Bahaga, umuririmbyi w'inararibonye, nawe yaganiriye magazine Imbere ingene mu gihe ca kera vyari bimeze. Ngo mu gufata amajwi y'umuziki vyasaba ko abaririmbyi bagira ko kuririmba no gucuraranga, vyose ngo bikaba incuro imwe gusa. Yavuze ati ubu ubuhinga bwarateye imbere aho umuririmbyi aririmba abishatse akongera agasubiramwo. Ikindi nuko ubu bashobora gufata ugutandukanye amajwi y'ibikoresho vyose biri mu muziki ku mirongo itandukanye, ico bita amapiste. Bisigura ko umuhinyanyuzi ashobora kubanza agafata ijwi ry'igitari, mu nyuma agashiramwo ingoma bati, agashiramwo n'irindi jwi ry'umuririmbyi, mu gihe kera ivyo vyose vyafatirwa rimwe. Musenyeri Justin Baransanikiye yatanguje ikigo cigisha kikongera kigakora ubucukuzi mu muziki w'u Burundi. Avuga ko abanyamuziki bubu badafata akaryo ko kwandika amajambo afise akanovera mu ndirimbo zabo. Mbe abaririmbyi bubu boba batacita akanovera k'amajambo mu muziki wabo? Ngo abaririmbyi ba kera baricarira bimwe bidasanzwe amajambo bashira mu ndirimbo zabo agasohoka afise uburyohe bwinshi. Tugaruke kuri Pasi Nzitonda. Uwo muririmbyi yemeza ko mu gihe c'ubu abaririmbyi bamwe bamwe batunzwe n'umuziki, na cane cane abakora amakaraoke. Ivyo rero ngo babishika ko na cane bivuye ku bagwiza tunga bafise ububare batahuye ko umuziki uri mu bintu bituma ububare buhurumbikwa. Ariko kubwiwe ngo haracari hagahaze. Aturetse abaririmbyi baririmba amakaraoke, nta bandi barashika ku rugero rwo kubeshwaho n'uwo muziki. Ngo abagwiza tunga hamwe n'abafise amashira hamwe haraho batarashika mu gufasha abaririmbyi kuronka inguvu. Atanga akarorero k'igiteramo cabaye mu kwezi kwa 11 umwaka uheze. Ico gihe Brarudi yari yatumiye umuririmbyi wo mu Bufaransa Daju. Ngo amafaranga yahawe iyahabwa abaririmbyi batatu bo mu Burundi bagezweho vyari kugira ikimazi kurusha, kuko vyari guteza imbere umuririmbyi w'umurundi. Pasi siwe wenyine abibona uko, kuko n'abaririmbyi bandi bakunze kuvuga ko badashigikirwa ngo umuziki wabo uvuzwe nk'uko w'abanyamahanga uvuzwa hano mu Burundi. Hari ukoresha urubuga X yagize ati umuguzi ntagurwa nationalite, agura kalite. Umuziki utagira ubutumwa, ico yita fond, ntukundwa, nta nakanyuma ruvumye, uradunda imisi mike ukaba watakaye. Tukubaze nawe watwumvirije icurwo rubanza, umuziki w'ubu wobugwaye kubura ubutumwa nk'uko vyavuzwe? Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Megawatt zine z'umuyaga nkuba nizo zaraye zongewe mu muyaga nkuba utangwa na Regideso mu Burundi zivuye ku rugomero Kabu 16. Aho ngo ni nyuma yo kwatsa imashini ya mbere generateur muri zibiri zigize urwo rugomero, imwe wizotanga megawatt 10. Kuva kuri izo zine rero ngo zizogenda ziriyongera umunsi ku wundi gushika urwo rugomero rutanga umuyaga nkuba wa megawatt 20 zose hamwe. Umugambi utanga internet y'umuvuduko wa 5G uvuye ku buhinga bw'ibigendajuru satellite Starlink wemerewe kuzana internet mu Burundi. Uwo mugambi wishira hamwe SpaceX y'umugwiza tunga Elon Musk wemerewe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 191 ryo kuwa 30 Rusama 2024.
mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.